Turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana, icubahiro kirushize kuba ic'Imana igenda ituzigama ku musi ku musi. Twifuza ko twosangira n'amajambo y'Imana tubona muri Zaburi, igice c'125, umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Hari amajambo meza cane atwereka yuko dukwiye kwizigira Imana muri vyose. Aho uri hose ivyo ugenda ucamwo vyose, ubone kwizigira Imana kuko niyo ishoboye vyose. Ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa. Reka dusangire ano majambo y'Imana, nawe wumve ukwiye ivyizigiro vyawe ukwiye kubishira mu Mana ituzigama. Reka icubahiro cose kirushize kuba ic'Imana ubugira kandi. Turasomana n'amajambo y'Imana tubona muri Zaburi, igice c'125, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Twumvirize uko hatubwira. Umurongo wa mbere haravuga hati: abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Uwo n'umurongo wa mbere. Bariko baratwereka yuko abizigiye Uhoraho uko bameze, ko bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Ku murongo wa kabiri haratubwira hati: nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Yesu nashimwe cane. Imana iratuzigama, Imana iradukikije. Ivyo ugenda ucamwo vyose umenye yuko Imana ikubona, kandi niyo yakuremye, kandi niyo ikuzigama, kandi niyo igutsindanishiriza. Hari vyinshi bigenda biturondera bishaka kutunyikiza, ariko umenye yuko Imana ariyo igukikije, ariyo ikuzigama, ariyo ikuzitirira, ariyo igenda ikugirira neza ku musi ku musi. Ndumva nawe wovuga yuko icubahiro cose ari ic'Imana igenda ikuzigama, igenda ikugirira neza ku musi ku musi. Uwo murongo wa kabiri niwo wariko uratubwira yuko nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Ni Imana ituzigama, ni Imana itugirira neza ku musi ku musi, ni Imana itwitayeho, ni Imana iturinda, idutsindanishiriza. Reka icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi, yoyo igenda idutsindanishiriza. Ndumva ata kintu na kimwe coguca ivutu, ndumva ata kintu na kimwe cogutera ubwoba, kuko Imana iragukunda, Imana iradukunda, Imana igenda idutsindanishiriza ku musi ku musi. Naho woba ugwaye, Imana irakubona kandi irashobora kugukiza. Ni Imana ivura, ukuboko kwayo ntikubaye kugufi ngo kunanirwe no kugukiza, kandi ni Imana ishoboye vyose. Ndumva ata kindi kintu wobangikanya nayo, ariko uyizere, uyizigire, uyihamagare, nayo irakumva. Aya majambo niyo numva twosangira kuno musi, zino tariki. Reka Imana irushirize kukwitaho, irushirize kukugirira neza, irushirize kugutsindanishiriza mu vyo urimwo vyose. Icubahiro kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi. Iyi Zaburi yariko iratwereka ukuntu Imana idukunda, ukuntu Imana idutsindanishiriza, ukuntu Imana igenda itwitaho ku musi ku musi. Ndumva iyi Zaburi yogira ico igufashije, nkuko nanje hari ico imfashije. Imana irushirize gushirwa hejuru ubugira kandi. Abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye
gushitsa ibihe bidashira. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe, uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Ni Imana igenda ituzigama, ni Imana igenda itwitaho, ni Imana igenda iturinda, ni Imana igenda itugirira neza ku munsi ku munsi. Reka icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi, kuko niyo igenda itugirira neza ku munsi ku munsi.